Ibihe vyiza kuri buri umwe wese agenda kwirikirana runo rubuga rwacu rwa BNB yacu. Uyu munsi tuje kwishura abantu benshi bagiye batubaza ku kibazo ca Braludi. Benshi bagiye batubaza bati mbega mushobora kuturonderera amateka ya Braludi. Abandi bati woturonderera uko Braludi yagiye ihindagura ibikoresho bagiye bakoresha canke amacupa. Turavuga Primus, Fanta n'izindi gushika uno munsi bageze kuri Amstel Bright. Mwebwe mugiye kubana natwe, mugiye kumenya histoire nka yose ya Braludi. Mukomeze kubana natwe, twibutsa abantu bashasha baje kuri no channel yacu ya YouTube ko mushobora gukora subscribe canke s'abone kugira tuzohore tubana buri munsi. Abandi nabo mugakomeza kubisangiza inshuti zanyu. Mushobora gutanga iciyumviro muri commentaire yacu ya YouTube kugira tuzogende tubaronderera ivyo mwadusavye. Tubibutsa ko abantu mugenda mukora subscribe kuri no channel yacu ya YouTube muri abantu bagaciro. Hama namwe muba muzana ibibazo buri gihe kugira tubibaronderere muri abantu bacu, kuko ibibazo vyanyu nizo mfungurwa zacu. Tubabarira ko no munsi tuza kugenda pole kugira muze gutahura akantu kandi. Reka tugende dutangura. Ushobora kwibaza ati Braludi yaje gute? Dusubiye inyuma gatoyi, hari mu gihe c'abakoroni aho Braludi ititwa Braludi, ahubwo yitwa Brasserie Limonaderie du Burundi. Ariho hagiye kuva izina Braludi sa. Iyo ni sigle ya Brasserie Limonaderie du Burundi. Muri ico gihe hari mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 955 aho Brasserie yitwa Brasserie do Rwanda Urundi. Muri iyo myaka nyene niho hakogwa ikinyobwa kimwe kizwi nka Primus. Muri ico gihe hari mu gihe c'abakoroni aho batanguye gukora ubwa mbere na mbere. Hari itariki 23 z'ukwicumi igihumbi kimwe amajana 955. Ico nico gihe batangura gukora Primus yama sanilitre 72 aho bayikoze mu cupa rya Primus iri mubona riri mu bwoko burebure, ariyo Primus ya mbere yatanguye kubaho. Muri ico gihe yari mu cupa rirerire ikagira n'agafuniko katagira ku icandiko na kimwe, aho yitwa Brasserie Dusumbura, aho umugwa mukuru witwa Usumbura. Inyuma yo kwikukira ku Burundi hari igihumbi kimwe amajana 963 na Brasserie de Rwanda Urundi niho yaronka uruhusha rwo gukorera mu Burundi, maze bayitwa Brasserie Limonaderie du Burundi, ikigira sigle ya Braludi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 niho haboneka icupa rirerire rya Coca-Cola. Ryari rya mbere bakoze ikinyobwa kitambiye. Iyi ni Coca-Cola canke benshi bazi nka Coca. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 966 niho haboneka iki kinyobwa. Tubandanya tugenda mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980 maze icupa rya Braludi ryo mu bwoko burebure rikugwaho haza iri ryari ryanditseko Primus, rikagira ivyandiko vyanditseko Primus, munsi hakaba hari handitseko bière, rikaba ryapima 70 litre, rikongera rikagira natume mu ducapo turiko amasaka. Aho hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 980. Erega Braludi ntiyahereje aho. Muri ico gihe mu gihumbi kimwe amajana 982 Brasserie yiyumviriye ko yotangura kubaka amadepo ashobora kuza arabikwamwo izo nzoga mu mice itandukanye, maze irubaka amadepo menshi atandukanye. Ntihaciye umwaka umwe gusa ikoze bimwe mu madepo yo gushiramwo ibinyobwa bikorwa muri urwo ruganda, niho yiyumvira gukora ikindi kinyobwa. Ico kinyobwa maze bacita Heineken. Muri ico gihe
hari umwaka w'igihumbi kimwe amajana 982. Braludi yiyumvira uwundi mugambi, ivuga ati reka dushobore kubaka irindi hinguriro dushobora gukoreramwo, maze baja Igitega ku mugwa mukuru ubu wa politike. Hari umwaka w'igihumbi kimwe amajana 984, maze bubakayo Brasserie do Gitega. Muri ico gihe ibikorwa biratangura, bimaze guhera ntibahagaritse. Muri ico gihe Braludi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 994, maze ikora ikindi kinyobwa. Ico kinyobwa icita Amstel, aho yagikoreye muri Braludi y'Ibujumbura. Nongera ndabibutsa ko mwebwe mukurikirana ino channel ya YouTube mushobora gukora subscribe kugira tuzohore tubana namwe buri gihe. Mwongera mubisangiza inshuti zanyu, mushobora gutanga icyumviro muri commentaire cyangwa mukabisangiza inshuti zanyu. Mwongera mudusaba vyinshi bitandukanye tugenda tubibaronderera. Turabandanya. Mu mwaka w'ibihumbi 2002 Braludi maze itangura gukwiragiza ibinyobwa vyayo mu gihugu cose, maze yubaka amadepo azwi ku izina rya SSD, bisigura ngo strategique salle de dépôt. Iyo ikaba yari SSD en sigle. Mu mwaka w'ibihumbi 2005 maze Braludi ihimbaza imyaka 50 iheze itanguye. Muri ico gihe abarundi benshi barayigomwa. Mu mwaka w'ibihumbi 2011 niho Braludi yakora icupa bwo muri buno bwoko, maze inzoga yayo iba rurangiranwa ku isi, maze n'ibihugu vyo mu karere bitangura gukunda bimwe mu binyobwa bikozwe na rino hinguriro ryo mu Burundi. Turagenda mu mwaka w'ibihumbi 2014. Ku mwaka w'ibihumbi 2014 Braludi y'Igitega maze ikora inzoga iyita Nyongera. Iyi nzoga yakorwa mu masaka. Iyi nayo yakunzwe kurusha, aho abantu benshi bayihurumbiye, kandi ikaba yaje no ku giciro gito cyane cyashobora gutuma umunyagihugu wese ashobora kuyihereza. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 inyuma yaho umunonotsi azwi cyane nka Francine Niyonsaba atsindiye medaille ku rwego rw'isi, maze ikora ikinyobwa icitwa Amstel Royal Médaille d'Or, bisigura ko ari inzahabu. Maze ino nzoga iba rurangiranwa ikundwa na benshi. Mu mwaka w'ibihumbi 2018 maze dino shirahamwe rikora ikindi kinyobwa kizwi cyane nka Viva Marti. Iki naco carakunzwe, aho kino kinyobwa kiva mu camwa nka apple. Turagenda mu mwaka w'ibihumbi 2020 maze ikora ikindi kinyobwa kizwi nka Viva Tangawizi, imwe yashoboye guhindurira ubuzima abantu benshi. Turagenda mu mwaka w'ibihumbi 2022 Braludi yarakoze iyindi nzoga yitwa Primus Black. Braludi ntiyarekeye aho, ngo uyu mwaka wa 2025 Braludi niho yagiye iraja miliyumvira, maze ikora ikinyobwa. Ico kinyobwa imaze kugikora icita Amstel Bright. Muri ico gihe ikinyobwa mu minsi itarenga 15 cakwiye igihugu cose, maze abacihereje bakavuga ko cabahinduriye ubuzima. Ikinyobwa gitemba neza, ikinyobwa benshi bikugura ko kiryoshe, maze abantu benshi baragihurumbira bakavuga ko gifise n'ubwiza burenze, unakiravye konyene ushobora kumva kanyota maze kikamara inyota. Tongera dushimira uru ruganda rwaje nk'inkoni ihushura inyota yose. Dukomeze kubana na Amstel, twongera tubana na Braludi yacu. Hama mugume mukurikirana natwe, mubane natwe buri gihe. Twitwa BNB yacu. Ushobora kutwandikira uciye kuri email yacu ni BNB yacu. Ushobora kutwandikira uciye ku mbuga zacu zose, canke ukatwandikira muri commentaire. Byose turakwishura. Turabakunda.